Umugambi wo kubaka urugomero rwo ku ruzi Kajozi uzotanga umuyaga nkuba kw'ivuriro Misuhuko Medical Center riri ku mutumba Iteka, zone Kibungere, komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, waratangujwe icesi kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo rya 2025 mu Kakaro umwaka 2023 n'umushikiranganji Imelda Sabushimike mu vyajejwe harimo ugushigikirana, aho yashimikiye ku kamaro k'uwo mugambi ku bene gihugu. Ibikorwa nubwo iri shengero riri imbere mu kubishira mu ngiro, mugabo ku by'ukuri si ibikorwa by'ishengero gusa, ahubwo n'iby'igihugu n'iby'abene gihugu. Kukaba nkako turavye uno musi abo bifasha, tukabona uno musi mwebwe mwavyitabiriye, ndazi ko mwese mutaraba mu ishengero ry'abagenzi, ariko n'abarundi bose n'abene gihugu bose bavuye mu mihingo itandukanye y'ino ntara na komine yacu mwashoboye kuza, kubera ko muzi yuko ibikorwa biriko birakorerwa hano atari bizofasha abo mu ishengero gusa, mugabo bizofasha abene gihugu bose basanzwe bitura iri vuriro ry'iri shengero, mugabo kandi basanze bashikirwa n'ibi bikorwa, baba bagendana ubumuga canke abatabugendana, mbere n'abene igihugu bose bo muri kano karere nabo basanzwe bitaho ineza y'abene igihugu bose. Iyi rero ni iwacu twebwe aba hano hafi, kandi ni iwacu twese, abantu twese dushobora kwitura rirya vuriro. Twavyumvise yuko hari ibikoresho vyinshi uno musi ntibiriko birakora, mugabo umugambi aho uzoherera byoca bitangura gukora neza. Niyo mpamvu mvuga nti twese hamwe icyo umuntu wese ashoboye akizane kugira ngo umugambi uhere n'ingoga, maze ivyo bikoresho byose vyicaye tariko birakora biheze bikora. Nayo Pasteur Bayavuge François, umuhuza bikorwa muri uwo mugambi, yaratubwiye icatumye batanguza ivyo bikorwa. Turabonye yuko rimwe na rimwe abagenda n'ubumuga bamba bakumiriwe, ugasanga ntikora barinjizwa mu bikorwa by'iterambere kandi nabo bashoboye. Umugambi rero umaze gukorwa niho umwe mu dusangiye ekipe kugendesha umugambi, akaba asanzwe arongoye ivuriro Musama Medical Center, niwe yazanye ico ciyumviro, mbere turamushigikira, arategura umugambi ku buryo umugambi wo kubaka urugomero gomega nkuba nkuko mubibona hano turi washobora kuja mu ngiro, kugira ngo iba dufise yereke mega nkuba, kugira ngo by'ukuri bitoregwe inyishu. Niyo Yamuremye Olivier, umuyobozi mukuru w'ivuriro Misuhuko Medical Center, aramenyesha ko uwo mugambi uzofasha vyinshi, narijya ko ivuriro ryabo hari ibikoresho ritahora rikoresha kubera ukura umuyaga nkuba. Nk'abasanzwe baserukira iri vuriro Centre Medical Misuhuko, turakenguruka cyane bivuye ku mutima ibikorwa byo gutanguza kubaka urugomero cyo kuzotanga umuyaga nkuba, kuko dufise ibintu vyinshi bizodusahiriza, na cyane cyane ko tuzoshobora kuzoca duza turakorera ahantu habona, tugakora amasaha 28 nkuko biri mu mategeko yo gukora kwa muganga. Icya kabiri bizodufasha gukoresha ibikoresho dusanzwe dufise ngaha byose, kuko hari ibyo tutashobora gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba twari dusanzwe dukoresha. Nogira nti rero uwo mugambi iri mwiza cyane, ujihageze uje kudusahiriza, uzodufasha ibintu byinshi cyane. Yaba abagwayi twasanze mu ivuriro, yaba abene gihugu twasanze aho bariko batanguza uwo mugambi, barashima cyane abiyumviriye ico gikorwa. Amatara twayabona hakurya ahantu, natwe tukibaza none tweho iterambere ntiryoshobora kuza iwacu tukaronka umuyaga nkuba. Twebwe nk'abene gihugu tuvuga ko ibintu by'iteka, abana nk'urugomero hamwe bagobatse bagatangura gukora kuri uyu muyaga nkuba tuba turose. Icyambere uza gukora ku ivuriro rya Musama, usanga amatara ajya y'umuyaga yahora ahari yazarakikagurika, usange uyu muyaga nkuba maze gutangura gukora ibintu birateye imbere, ashobora no kujana nk'umuntu kwa muganga nko mwijoro asanga muri ko mu cyane hatabona, ariko nizere ko uyu muyaga nkuba maze gutangura gukora hazoba amapoto ku mabarabara, niko muraza kwitira nk'iyo vuriro bibaye n'indwara ifashe umuntu mwijoro ugasanga muri ko mu cyane habona. Ibyo byose iterambere ry'umwe n'igihugu mutoro. Wahiriye neza.
kuko nakare hari igihe nk'umuntu yisigirira ingorane nk'umuntu yibaruka bikagorana yamaze gushika ngaha bikasha vyanka ngene yogenda muga hariho uwo muyaga nkuba na operasiyo bikasha bigenda neza umuntu agacungura amagara yiwe uko nyene ahubwo vyari vyaratevye mbere turabashimira kubera ko batuzanira iterambere ngaha kuri iri vuriro kandi tukagaruka kengura ko bagume bana umwete kuguma badukorera turabukungene tworonka ivuriro rikomeye kugira nakara umuntu ntagira ingorane kuguma agenda mu bindi bitaro bitandukanye ngaha natwe kandi hari ibitaro kandi hari n'abaganga batwakira neza turabashimiye kwigoro bagize n'ahandi baguma bakagira ntibadutere mu nzira uwo mugambi baguma bawukora. Uwo mugambi wo kubaka urugomero ukaba watangujwe n'ishengero ry'abagenzi mu Burundi. Urwo rugomero ruzotanga umuyaga nkuba ungana kilowatt 30 uzoshobora no gushigikira n'ibindi bikorwa by'iterambere ku bene gihugu.